hamaje igihugu ndagifata nk'umuvyeyi nkuko ntokumva uri kuravuga nabi mama ngo ndakwihorere ni nkuko utokuvuga igihugu canje ngo ndakureke waba uri umurundi canke waba uri umunyamahanga kubera ko ijambo ry'Imana niryo rivuga ngo umuntu yanka bene wabo aharugwa nk'umwicanyi canke umuntu yanka abavyeyi biwe aharugwa nk'umwicanyi rero ko Bible itwemerera kuvuga neza abavyeyi canke aho tuvukana numva itoreka kundekurira kuvuga neza igihugu canje nta kintu na kimwe wari ukwiye kureka gukora ngo ni kubera igitoro inimba ari izuba genda ari gukubite irabura neje muriko murambona mwibaza ko je ndi mubi mwibaza ko je mfise ubuzima bubi mwibaza ko ntokunda kuburya nicaye mugabo fete yuko nkunda igihugu canje kandi numva ashaka kuzoteza imbere igihugu canje ndiyaranje kugira ngo ico ntegeze gukora cose ndagikore kabisa rero pour vous dire quoi nta n'imwe ibintu bizigira vyera ngo de mugabo kuvuga igihugu nabi nta solution bizigira bizana kubera ko nimba uje nyahariza ukavuga ngo badede kuko nabonye hariho post z'abantu bamwe za Pacifique n'abandi bavuga ngo badede ngo barikunda badede bameze kunuku nimba badede bikunda sivyo wana ukavuga ati jewe sinikunda ugiti ci wanje kora ico kintu cotuma umunyagihugu akwiyumvamo canke ko ico kintu cotuma umunyagihugu ahindurirwa amateka kubigira amatangazo kabisa nimba igitoro cabuze kituzanire nimba igitoro cabuze tabaza amakungu ubwire ati fasha igihugu c'u Burundi igitoro kirabuze hari n'urundi rwaruka rutandukanye namwe rubayeho ukubona post yawe twage muri commentaire gutukana uri ndaya nikiye kintu komisi yanguze nakaye kagohewo bavunira kuko abantu bose badagaruzwa ngo sendede ngo umugambwe sendede FDD ngo nta kazi waduhaye wakidoga mu makomantere biri kuvuga mwari kontra kuzogora voilà turabona cyane mwebwe mwese mudukurikirana muri ku mpande zine z'isi turabahaye mwaramutse namwiriwe biravana umwe wese naho aherereye so my name is Liam promoter bando camera wo turakora subscribe like share comment bandanye bikora kugira ngo ibintu bigende neza today is another day nabagaruka uno munsi nabazana umuntu ari special n'umuntu ari special kuri rubuga nibaza kari rya kabiri waci hano ego rya kabiri gize kabiri yambira ko rya gatatu rya gatatu sije na matrompa oya rya kabiri rya kabiri ko ndibuka ijambere mwakoranye na Alu nyina hari undi musi twakoreye mu igenda ariko okay rya gatatu voilà meze neza Mignone meze bon ibintu ni sawa n'amavuta bora waberewe cyane n'amamesa bado waberewe cyane big up merci beaucoup reka ntibakwica ntunga bararaba gose yes amakuno rubuga imbere ko tutagura ikiganiro tutagura guca kanoti hari ababosi dukorera ngaha bo muri societe story company bagufitiye amazi ya story water story tangawizi story juice barakorera mayonnaise sinze kubizi c'est vrai mayonnaise kandi shana yanyaga amazi araryoshe nzobasaba idiri baguhidiri mu mpakazi please ababosi muri societe story company uyu mushikati turamusaba idiri nukuri nibabona iki kiganiro babona ko nakunze ibintu byabo ahubwo ni mu mpamagaye nanje murabe ingene ibintu bigenda kugira ngo akarere kabandanye bigenda neza cyane ubushize hariho isosiyete twamamaje gushika naho nanyine cubahiro ayivuga mwizina ntirirwa tunarayivuga ngiro tisubiramo cyane bashaka ko tubavuga batwongera umushahara umeze neza Mignone meze bon kabisa karibu cyane tekenda kubaza ikazo shambire uri mu Rwaruka gwitahuye cyane Rwaruka rumaze imisi rukora ibintu bikora inka kandi byituko nyene twarakumye cyane rukura vugira Burundi rukura defend Burundi kubera iki wishize mu irya riske yo kudefend Burundi mugihe bitari bimenyereye kugwaruka mugihe bitari bimenyereye kugwaruka kubera tumenyerwa dukana bitamenyerega bon icyambere merci kuri iki kibazo ciza kubera ko igituma ndabivuze ko ikibazo ciza niko hari abazigera byitanye na politique no gukunda igihugu bitavuga ko ntari mfise natwaye kuvuga nk'amunye politique kuko imyaka ibinde kuri ndayifise so wavuze kusherekanye na patriotisme gukunda igihugu gukunda igihugu John nibaza ko atari umuntu numwe yabintumye kugira bavuga ngo babahaye ngo muri ko muca ngo mukate ngo ho murara nta muntu mwegeza bintuma nabikoze ko ndabikunda hamaje igihugu ndagifata nk'umuvyeyi nkuko ntokumva uri kuravuga nabi mama ngo ndakwihorere
ni nk'uko utokuvuga igihugu canje ngo ndakureke waba uri umurundi canke waba uri umunyamahanga kubera ko ijambo ry'Imana niryo rivuga ngo umuntu yanka bene wabo aharugwa nk'umwicanyi canke umuntu yanka abavyeyi biwe aharugwa nk'umwicanyi. Rero ko Bible itwemerera kuvuga neza abavyeyi canke aho tuvukana numva itoreka kundekurira kuvuga neza igihugu canje. That's why naje mvuga ati igihugu ntegeza kukivugiraho kidefanda ntitaye kubizomba kwejo kwevyo niko ndavuga vyose vyarukuri. Ego ukibitangura rero ntahise nta bantu baba baraguciye intege bakavuga ati we mukobwa ibintu giyemo nibiki mugihe dusanzwe ko inyanka Burundi ziri hose nta bantu baba baraguciye intege bakavuga ati yo canke bakakwanka mu kibano byari bimeze gute? Je ndibuka ko entrete naganda bibutse nije muntu wa mbere yatanguye gukoresha simbizi tika tuvuga ko ntambara yari kibera mu Rwanda kandi no bitarahera ya M23 donc igihe bariko barabivugana none nabwiye simbizi uvuga tubwira abantu hama mu nyuma urabonye ko haraza ibihuha bavuga abarundi batewe wewe warabibonye ndazi ko byinshi babibona mugabo mvuga ati jewe ntegeza kubivugako hamuvuze ko atabantu bigeze iyo nibo benshi aho gaho nasigaranye abavyeyi banje ko barazi byo ndimo naho tuvuka abandi barakwaza abandi bose nabona la majorité y'abantu bantelefona bavuga ivyo bintu bizoguhitana iyo umugabo iyo bavuga ngo aho umugabo azogwa azinduka jayo jere ndi muri ba bantu bavuga bati nabijemo ndabizi donc nene nabigwamwo sikora ko mwege mu bivuze ni kora ko Imana izo yabishatse kandi nta muntu atinya urupfu kuko ubundi urupfu niyo warutinya anytime ruraza kabisa kandi uko guhitana kabisa rero abo bantu barahari kandi bashi cyane hari jambo uvuze nkunze waravuze ati ni watangwe kubwira simbizi Eske ibyo bintu je nayi mu propose byaje nk'umuhamagaro canke ari umuntu yagutelefonyera akubwira ati mukobwa wacu urabaye kore keke shoze byaje nk'umuhamagaro byari bimeze gute? Tambe sinzi ko simbizi muzi ko ari umuntu hageze ubwenge kandi sana ni mu brother wacu ni mu brother kandi akunda n'igihugu navuga ati kubera ko mbona genre hakurya bavuga nabi igihugu cacu bakavuga ko arico cifatanije na Kongo mu kwica ab'M23 hariho amakuru simbizi menshi yabazi kandi y'abantu bariyo nabwiye simbizi why not tutokora ibi bintu tukerekana ukuri aho kuri kugira ngo abarundi benshi mbe uribuka ko bigeze kuvuga ko mu Barundi bateye uburundi bwatewe bava ko bwatewe barabivuga nyine nagosha twatsi ko ari kugira ngo tubishiremo umuco twerekane ko ivyo bintu bariko baravuga atari ivyo je nabikoze muri we yo guhumuriza igihugu kabisa n'abanyagihugu kandi benshi kandi mu biganiro vyinshi nagenda akora hari hano twagiye ku mupaka uzorabe haba hariho vibes ugasanga ari ibinyoma turitambira ingoma tumeze neza kugira ngo twereke abene gihugu ko kuko hari abantu bavyumva bashobora kuvyumva ibihuha kuko uburyo bwarateye imbere abarugu basigaye sama Android kera tutabona ugasanga bakuye ku marezo social ngo no muzi ngo bayemvetwa ngo bageze mu gatumba yari muri we yo kuvuga ngo tekana sebwe kare turakabona kabisa iyo riske rero yo guhumuriza abanyagihugu nuko rero uragwaniye Burundi imyiyamamazo ngirajemo tubona Mignone nguyo munara ya Burunga hariya Muyinga Gitega Makamba Partu na atare nibereye kuri terre na Bujumbura niho narindi imyiyamamazo rero muri rusangi wayibonye gute bene gihugu mu ntara hagati turaza gushika ni Bujumbura mu ntara hagati ko niyo mwatanguriye sije mu trompa byari bimeze gute vibe y'abantu wabona gute umugambwe SNDD wabona uhagaze gute yindi bigambo wayibonye ihagaze gute? Jewe kubera ko nakoreye muri campagne ya SNDD-FDD nagiye nk'umunyamakuru bien sûr hama mugenda muri campagne kwari ukwerekana ingene ibintu biriko biragenda ahantu hose naciye mugabo kuri kote yande ya SNDD-FDD uko niho bari bampamagaye niho nari nagiye niho nari mfise kuja kwereka ivyo abantu kuko hari abantu baravuga ibihuha sinzi kurabibona cyane ibintu ariko baravuga n'ububeshi mugabo twari tuhari gendera ama video yose yaciye kuri Shine TV niho nkorera nico kinyamakuru nkorerako no kuri no ngaha ndazi ko mwabisize ko byinshi cyane gose mugabo hamwe muho twagiye twagera turereka abantu isinzi ry'abantu bihari rero muri rusangi vyagenze neza kubera ko
urabona ko SNDD-FDD big up sana kabisa ni umugambwe ukunze wabona ko ushikiwe n'abantu benshi abato abakuze abashaje muri rusange vraiment byari bimeze neza je hano ndi mugambwe navuye ruguru muri kampanye hano nagiye narabona ko ibintu byari bimeze neza kandi mu mutekano ntangere umwe wese vraiment baramuha intuze mu cubahiro ciwe cyane mu mutekano wiwe kabisa. Imyamamazo rero Mignone irabaye turi mu bingorane zikomeye cyane mu Burundi, ibura ry'igitoro, amadevise ibiki. Eske ivyo wabonye n'ingorane twari turimo ubona hari aho byari bitandukanye n'ingorane twari turimo mbega umurundi w'iki gihe uwo muvuga kiki? Hari abantu bavuga bati burya ngo utazi umurundi ngo amurunda munsi twavuze uwo mugani nibaza ko nimba ni wowe yawuciye mu buryo negative je ndawushira muri positive burya abarundi n'abantu bambere bazi kwiyaranja shaka kubatera inkuru imwe je sinakuriye mu muryango umerewe nabi oya wifashe wari umuryango uhagaze neza ntajo nigeze mbura n'abavyeyi banje barabizi barandaba barabizi mugabo kimwe mu bintu papa yatumenyereje yamenyereje ubuzima twe muhiri wacu ni mwijenda barabizi bakobwa bo munyegenda kazi n'ubushize twari iyo ryari yasibera pharmacy twari turiyo mugabo ndibuka ko twageze kuba tujana na papa inshuro zitatu kuraba umuntu imwaro umuhungu umu grand frère wanje yiga muri lycée Mwaro sinzi ico kintu ndi kuracumva tukava mwijana tugiye imwaro n'amaguru bisigura ngo Uburundi nigi guca amata n'ubuki none ko ayo matata mwabuze ubwo bukatabwo mwabuze cyo gitoro mu kirondera ari hano abasokuru bacu banyokuru bacu je ndibuka nyokuru wanje abyara papa bahora baza gusengera ngaho igikungu igero 15 yirizwa mu ijoro rya Bikira Mariya ngo baza kugasengero ngaho igikungu baza n'amaguru kandi bari bashaje bari bakuze kabisa. Yego c'est vrai hari ibitari bihari mugabo ivyo bintu bitahari ntivyo bikwiye kuduhuma amaso kuva Bujumbura ngiye muhinga n'amaguru numve ko ari kandi baravyishimira kuva barifye baravyishimira twibutsa n'abantu gushika muri iki kiganiro ngaha turi twahaje n'amaguru ni muzi twabara abantu baza kudufyinako ngo ntuduhe umwanya wo kutuvugisha twese kuvuga ngo turabima umwanya oya condition de vie idutegeka gukora cyane kandi nimbisho gitura atakihari nta kihari mu gihugu bakihari turiyaranja hari umunsi kizoba kihari kandi bandanya kwijambo nimba no mutata modoka ihari data mfise nico gitura atashomfise it's fine ejo zonda ifise bivuga ngo nta kintu nakimwe wari ukwiye kureka gukora ngo ni kwera igitoro nimba ari izuba genda ari gukubite irabura neje muri ko murambona mwibaza ko je ndi mubi mwibaza ko je mfise ubuzima bubi mwibaza ko ndakunda kuburya nicaye mugano fete yuko nkunda igihugu canje kandi numva ashaka kuzoteza imbere igihugu canje ndiyaranje kugira ngo ico ntegeze gukora cyose ndagikora kabisa. Rero amatora yagenze neza amarigwe ko ivyo byose bitari bihari ariko vyagenze neza ku murundi w'umutima nimba hari ikintu kibuzo gukora n'igitoro murantangara cyane n'imirongo iri muri ville umunsi umwe higeze kuvuga grenade kandi bivuga ko nyene kubera ko abansi b'igihugu bazokwama aho bateze umutekano muke bazokwama ivugira kuri kiosk uwo munsi je tojure niho nari impagaze inyuma yaho gatoya nibaza ko no mu vyabaye byinshi narabibonye hari mwijoro inyuma y'isahima nta murongo wari uhari none abantu ntibatashe voilà ntibashize mu muryango yabo kurutadirwa hari indirimbo imwe ivuga ngo uhenzwe n'agahengwe acana inkinzo no kuvuga ngo ntaguhenda n'agahengwe nimba wumva wowe uje kugwiza ambuteyage nimba uja mu carama tambuka ugenda ufuma ugenda uratera igisabisho basi sivyo none ugenda uratera igisabisho ugenda uravuga ati mana ndakwinginze uzana igitoro mana ndakwinginze ugira ukuntu tanke utaragura imodoka yiwawe tanke utavuga ati ndaparikinze imodoka yabuze igitoro mu gena iparikinze yaguteza ambuteyage jewe narabaye kure mva muri ville nkora muri ville nta kure nga nta munsi n'umwe nigeze numva ko ntuhagarara ku murongo igihe ntusaba ko mfise aya taxi umunsi tuzohora je mpagaze ku murongo wa bus nukuri uzomfata unkubite notahura ko umumama akuze ahubwo ni mwabajone mwe nimubona ko ari mwe muri ko matuma n'igihugu nivyo vyoje byari sanse kuza bitoje
gute uja gutonda umurongo utaha mu Ngagara muri 9 gute uja gutonda umurongo utaha ngaha anye mu Gihosha come on taha Reha guteza akajagari mwe nimwe muza kuvuga ku mahezo ugasanga ko anandika n'ibintu ngo utazi ngo aho turahagira kabisa that's why ndakubwira ngo zari bimeze neza je nabikunze ku banyagihugu bafise iki umutima byari bimeze neza kabisa ivyo rero bibaye Mignone mu gihe hari abarundi bataye uruzogi mu Burundi mugabagirirwa amahirwe yo kugenda gucingero hanze kandi bivuga uko ariko maze gushikayo baba ngombwa ko bacoza uburundi bivanye n'ibibazo dufise mbega abantu ari hanze abona igitoro cabuze isukari yabuze agashoka gucafuza uburundi atacakemuye Eske umuntu nawo mubwira iki kimwe je ntatahura sinzi we kurashwana n'abavyeyi bawe nimba ukibafise ndabafise mukaba murashwana one day bakumva hari ibintu bakubwiye udatahura nko kugirane ukabikora kora ko bagize iki baragukurira malgré tout nabaki n'abavyeyi bawe so igihugu igero zoshaka kivuga nabi uzogifate nka so canke mama wawe canke abo muvukana iyo uravuga nabi igihugu wowe banza uharure nimba umaze imyaka 7 uravuga Burundi nabi hahindutse iki ahubwo jewe simpaririye ko ari abantu bashobora kuba barahunze kandi benshi bahunze kubera ivyo bakoze kweli ntibahunze kubera ko maybe hari ivyo batahurije ko na leta yari hari ico gihe yari kirarongora ico gihe hama bituma muri bo bumva ko mengo barababaye kandi kubabara n'uburenganzira bw'umunyagihugu wese akavuga ati ibintu tubihurijeko kandi na urabizi ko ari ibintu dushaka kudahurizako muga tuguma turi abantu sivyo tuguma dukeneraniye ico gihe rero uvuye ngaha mu Burundi urafise uko wabusize mbere wanashaka uri mu buhungiro kandi turakumva cyane muga kimwe mu bintu ntameranya nawe nukujeneraliza igihugu nta kintu na kimwe kizigira gishikana umuntu kwiterambere atari kiganiro yogeranye na mugenzi we sinumva ko ndiko ndakwinginga mugabo wowe uzi kuvuga nabi igihugu c'u Burundi ndashaka ndaguhe devoir urazi ko hari abanyamahanga basoma ivyo bintu vyawe mbere wanashaka wowe uranafata n'umwanya kuja kuinterpreta ugasanga ico uri kuravuga ivyo biri kuravuga uraje no kubibwira abazungu hari abantu banaciye muri Serbia hewe burya barundi kweli reka ndabivuga ibintu ndabidevelope neza kugira ngo baze kumva ikintu ndiko ndavuga hariho abarundi benshi bagiye muri Serbia baciye muri Serbia hama bagenda muri Belgique bagenda muri Allemagne mu kugendayo bagiye bavuga ko babahoye ko ari homosexuel canke abarezi byene n'est-ce pas kandi babivuze ntibari bagiye bavuga ivyo nyene bagiye bavuga kubera bariko barondera iki akazi canke bariko barondera uburyamo uwo muntu yavuze ko igihugu umunsi umwe abibwiye umuzungu aravyumvise ko bariko barabatoteza kubera ko arabarezi byene mu bazungu ubabwira ko ivyo bakubwira ko ari uburenganzira bw'umuntu bashafata bakavuga ati uvuka mu gihugu cyawe mvuka mu Burundi okay bashobora igihugu c'u Burundi bakakirokariza bakaraba bakabona igihugu c'u Burundi kirahohotera agateka kazina umuntu kandi president yavuze ati nta butinganyi dukeneye mu gihugu cacu nukuri ni wanabuzana turakwiyamirije bivuga ngo muri ivyo bintu benshi wowe wagiye urabesha hanze hari ivyo bafatiye ko abazungu barashira muri rusange igihugu c'u Burundi kirahohotera abantu ngaruka kuri abo bavuga nabi igihugu c'u Burundi hari ivyo mutahurijeko mugabo je ini question urumva wowe ko wavuze ngo mu Burundi ibi byarazinze ibi byaraduze wumva ushaka kugarukana agateka kazina muntu ubikora kubera gukunda igihugu cyangwa ubikora kubera inyungu zawe mbega uwo guha umwe muri aba bahohotera cyangwa banyunyeza igihugu c'u Burundi uwamuravuga wewe cyangwa wo muri abo baguhohoteye ese urumva ko bamwihanganira pour vous dire quoi nta n'imwe ibintu bizigira byera ngo de
mugabo kuvuga igihugu nabi nta solution bizigera bizana kubera ko nimba uje nyahariza ukavuga ngo badede kuko nabonye hariho post z'abantu bamwe bamwe za Pacifique n'abandi bavuga ngo badede ngo barikunda badede bameze kunuku nuko nimba badede bikunda sivyo wowe nawe ukavuga ati jewe sinikunda ku giti ciwanje kora ico kintu cotuma umunyagihugu akwiyumvamo canke ko ico kintu cotuma umunyagihugu ahindurirwa amateka pa kubigira amatangazo kabisa nimba igitoro cabuze kituzanire nimba igitoro cabuze tabaza amakungu bwiye ati fasha igihugu c'u Burundi igitoro kirabuze tabaza amakungu yabwira ati isukari yabuze tuge dutanga isukari ariko ntuje ku ma platform werekana vyane bitagenda neza just ugira uguponde ahubwo wewe kubera ko umuvugizi w'abanyagihugu rondera solution kugira ngo ivyo bintu voilà uri kurasabira ibihano uburundi abanyagihugu bavyita kuvugira bagiye mu bibazo nyene niho bari bagiye mu bibazo nyene babandi kurasaba none umva bakunda uburundi urakunda abanyagihugu kweli ntibikunda babandi babwira ngo baje mwibarabara biyamamaze muri benshi ari habapfuye kandi baragafa kuko urumva gupfa kwabo bafiriye ku rugamba kuko hari ivyo batumva kumwe no musari abafunze kandi baragafungwa kubera ko bazi ico bakoze hariho imiryango myinshi takihari kandi umva yazize ico yakoze mugabo wewe uno munsi kwahura inzi kudashonje atanza rufise wakoze kugira ngo babantu mwajana mwibarabara nabo no munsi babaye mbega abavyeyi baburiye abana muri bijya bintu hari curi kurabafasha bisigura ngo dukwiye kugwana intambara yo guteza imbere atari intambara y'amajambo kuko intambara y'amajambo ni intambara mbi itani ico yofasha umuntu mugabo wowe ufasha ukagwana iyo ntambara wewe wumva wita intambara hari umuntu arafa pase yambwiye ngo numva mbabaye yaranyandikiye message nakoze ikiganiro ndavuga ko natoye ashamura ngo mwatoye iki wajya ngo mwaga ngo muraza kwimaramaza ngo n'umuntu atagira ubwenge ngo nikimu umva yabuze ibintu byinshi ngo cobona ngo ko ataco mwatoye ndabwira ati we dabora azi ico natoye nganda ubaza none donc ivyo vyose kubona ngo mutora ngo mu gihugu kitagira ngo amazi ngo kitagira ngo isukari ngo kitagira ngo cana amazi ivyo biranyaka ku munyene gihugu ivyo birankora ku bwene gihugu kuko ndo murundi kazi bisigura ngo igihugu cacu ntikeneye amajambo gikeneye ibikorwa kabisa hari ikintu birengagiza bategera bavuga amahoro n'umutekano kabisa imyiyamamazo rero iraheze turagiye mu matora nibaza kuri murundi kazi yatoye hari n'abarundi benshi baguma bidoga sirita bari hanze bavuga ko amatora yibwe wowe aho wari uherereye mu karere byari bimeze gute hari nawe woshingira abantu ku kuntu wabonye amatora d'abord hamwe hariyo umuntu yavuga ngo wavuze ngo wa muntu yigira kwiba ikibazo hamaca yishura ngo bamwe baravyemeza ngo abandi ngo bakabihakana so kimwe mu bintu ushaka kuvuga kimwe gusa jewe natoreye d'abord vyari bimeze neza reka mvuge gutyo muri barya bose bavuze narababona bose kandi natoye uwo nshigikiye kandi uwo nifuza ko azontwara ariko kimwe mu bintu numva ashaka kubaza abantu ko hajya ahantu abantu bagiye kwidoga ko batavuze bati ariho bakiri ngo ko bavuze ati umuntu umwe wese yaraserukirwa nimba ari uwigenga yaserukirwa n'abantu babiri nimba ari senede yaserukirwa n'abantu babiri nimba ari diyodo yaserukirwa n'abantu babiri nimba ari iprona yaserukirwa n'abantu babiri kubera ko utabivuze muri iyo sare ngo uvuge ati jewe umuntu ubona ashaka gutora ndamubuze ntukaja kuvyidoga hanze we numva ko ariho abantu tujuru bamaze bazokirira akajagari mugabo batashizeho intahe ishize akavuga bati okay jewe ndaje nimunyereke dizo ni mukombozi nyereka mukombozi ahari ndamubuze wowe ivyo bintu nimba utarabivugiye muri sare kandi sare yarimwo abantu bacungereye umutekano kubera ko uno munsi wumva ariho bobigira inkuru c'est ça canke wamaze kuva muri irya sare kubera ko vyose bibera muri irya sare bigaherera muri irya sare gute wowe utaje ukavuga ati je ndabuze umuntu wanje ukabibwira abantu nimba ari liste bihenze canke baguhaye utariko ntabwo umuntu wawe ukamutora kavuga ati jari abo ntabona mugabo kuja kwidoga toujours ivyo nimba vyarabaye akavuga ati je vyambayeko warafise tukwaye kubivuga mugabo akaba atavyo wabonye just kuza gukuza inkuru
Uri umurundi. Ni ikibazo. Yes, kuko dushanyuma Mignone tugenda tunarangiza. Hari ugwaruka muri mu gwaruka gwitahuye. Dukoresha izi mbuga ngurukana mu bumenyi dushobora kwirihira inzu rukigaburira rukideplace. Hari n'urundi gwaruka rutandukanye namwe rubayeho ukubona post yawe twage muri commentaire gutukana. Uri ndaya. Ni kihe kintu? Komisi yanguze. Nakaye kagohewo bavunira. Kuko abantu bose badagaruzwa ngo sendede umugambwe sendede FDD ngo nta kazi waduhaye wakidoga mu makomantere biri kuvuga mwari kontra kuzogora. Voilà. Ni keke nakaye kagohewo bavunira nk'umuntu yitahuye. Kimwe mu bintu novuga. President yabivuze neza. Yavuze ati ntuzuhanga amaso akazi muri leta kuko leta nta buzifise. None mwe mwiravye ingene mungana. None mwese babagira bigisha. Babagira abacamanza mushamuja kwigisha he. Mushamuja guca imanza he. None mwese babagire abashikiranganje. Bashobora abashikiranganje biki. Babagira abakontable bayahe mu entreprise. Nukuvuga ngo nimba mushaka impinduka kreye ubuzi. Ubaka amashure. Wowe ntuze kuvuga ngo leta ngo ntiyaguhaye akazi. Ahubwo kubera iki aho kazi wotaga krengo akaza abandi. Voilà. Ndashaka kubabwira témoignage ntoya. Ndatanga nkorera abandi. Haraheze umwaka n'inusu. Ukorera abandi. Nkorera abandi. Mugabo muri vision. Jewe ndabona banje kuyikorera. Hamangira aho nshikanye mbona ntibikunze ko mbandanye. Mugabo ako kazi kari nagiye nakagiyemo kubera kakandiki wanje na kreye. Kuko amaye akazi yambonye ku kazi iwanje. Bivuga ngo ujya Imana reka tube tuvuge uwo mugani bavuga ngo ifashe wifashije. Nta kintu kimwe kwifasha kugira ngo Imana igufashe. Mugabo Imana irakonta irara n'ubwenge bwawe. Iravuga ngo nzoguhezagira mu bikorwa by'intoke by'amaboko yawe. By'amaboko yawe. Apana muri ya leta ntiyagubwiye ngo uza kuraba ngo Burundi ngo nzoguhezagira mu Burundi. Yego yaguhezagira mugabo mugihe nawe ufise icyo kurahezagiza Burundi. Bivuga ngo cyakoze nari ifise. Nese target yuko je nanje nzokora kandi ngakoresha. Kandi no musi niko bimeze. Ndakoresha mpemba abantu bashika bane barenga. Bivuga ngo vision ntuzirabe ku Burundi. Ago yirabemwo wewe. Nimba ubona atakazoza ufise atakushaka. Va no ku Burundi bukumarire kino bataco wimariye. Ndakunganira Mignone. Ibihugu byose byateye imbere. Canke biri mu nzira y'iterambere. Ubuzima butangura kuzimba. Nagoma mbwira abantu bose badukurikirana no Rwaruka rudukurikirana kugira ngo igihugu gitere imbere hari ibintu bihinduka, hari systeme zihinduka, ubuzima bugatangura icambere. Genda Kenya, genda Uganda, genda ubuzima burazimvye. Of course. Rero aba barundi fo ko bamenyera Rwaruka rumenyera systeme turimwo niyo kwiteza imbere. Ndagwana kandi karorero. Hari umuntu yahembwe na leta arabumwigisha. Hama arabumugwiza atunga kubera ako kazi kubwigisha. Wari ubuzi yakoze ako kazi konye nta wundi mugambi yigeze yumvira ku ruhande. Yagumye ari umwigisha. Uwo muntu uramufise ngo umunyereke bisigura ngo n'umuntu yewe yagendegeje gutera imbere n'umuntu yewe yakore niyo leta agaca kreya akreya ibyo ku ruhande. Uramuzi haraje imigambi haraje paeje irahabene abajene imitahe. Waragiye muri page wa president umugambi wawe urawubereka neza hamuraburana niyo ntoze. Reka rero kuri muryamye muza ku marezo sociaux mutukana muci intege abantu bariko barakura. Mwewe abandi yavyose saa 11 je deja saa 11 nta nitonso bakuronka. Ni ibintu byamaze kuza mu mutwe. Shaka najyanye 3 heures 5 heures je turi bagiye. Yose kabisa. Bisigura ngo yakubeshira leta. Ahubwo wewe uri gukora iki? Gukora iki? Yanegeze kudanaza ibicupa bya bindi bimwe bya kinju. Nagenda mu rubanza nkabitora nabafise imodoka nabafise déplacement. Saba ko ndagenda amaguru. Mugabo bije bikinje kora ko nimba nza kuri ha taxi no muri aho na license kugenda na taxi nza kugenda na taxi nimba no musi mpowe nga nkavuga ati muri natanza gutana taxi. Basi ntware n'ibicupa byuzuye iyo taxi kugira ngo basaba amafaranga. Mugo no musi rero muko gatofa bikoze. Nabo nimba ubona ushobora korora ibintu bya ruguru genda mutima ntiyaduze rugo nteka arorora ubona neka arakubita ama hectare y'intu nawe urasaba. C'est ça. Pour vous dire quoi? Nimba ukibona akazi muri leta nuko nta terambere uzoba ufushitseko kandi ntaho ndashika ngo numve noza kuba braminga mugabo ndikonja muri yanzira ya vision ya 2040 2060
ya nico gituma ndabwira ngo nimba umujene kora cyane. Reka tugushimire cyane Mignone. Urakoze pe. Impamvu dutanga zino mpanuro kugira ngo Rwaruka ruhinduke, kuko Rwaruka nibwo Burundi bwejo. Yego. Rwaruka mwirirwa mutukana, rondera umwanya wo gukreya ivyanyu nibyo bizobateza imbere. Tushimira abantu bose bari kwaradukurikirana bari mu Burundi mu mahanga bose turabakunda cyane. Mane Mizira mu promoter bando kamera. Ciao ciao.